ngo yararavye Elon Musk ari umwana afite imyaka nyamba ni 70 ingahe muri 2002 aravuga ati none ko isosiyete ya leta yitwa NASA ikora ibigendajuru ikora bike kandi bizimvye uwo yipropoza nogira laboratoire nkakora ibigendajuru bigenda kuri make kandi bigenda ari byinshi ubwo sino bandanye solution abanyamerika hari ukuntu bakora ibintu vy'amaburse yaciye atanga ico ciyumviro ashira nk'aba engineer bavyumva kumwe batanga gukora ama solution hanyuma abanyamerika bashashira nk'umutahe bijya bita ama action kuburyo muri Amerika woshora kuvanga hawe witwa Caroli canke witwa Keve canke witwa Rodrigue canke nde nubu nyene aho uvuye mu Burundi ukavuga ati ngo manzane solution imeze ukuntu ukademontra ama logarithme n'ama integrale n'ama ngirango n'amaki byose kademontra babonye ari ivyo bukeye bafite systeme zabo zica zikurosa amahera kubuda bacha gukarasa abantu batunze bwa mbere rero ajya amafaranga mwumva ba Elon Musk bakoresha batunze biciye ku bandi banyamerika bakunze ivyiyumviro vyabo bakashira nk'imitahe sama banki oya hari ibintu bagire n'amabanki mugasha nk'imitahe hari ibintu bagira ku buryo umunyamerika wese ashaka kuraba ati societe ko fise ibihumbi 100 by'amadolari societe iri duga cyane mu by'inyungu niyihe reka nshire nk'umutahe mu vy'iko irakora barafite systeme zikingira uwari wese ashite nk'umutahe ubwo kuntu rero societe yawe ikuzwa n'abantu utazi mutasenye na kontra bashite nk'amahera arinye nivyo bigira abanyamerika abantu batunze mugabo urumva sico gusa nukuvuga yaba uyu umva niwe batwara ibintu byose bihambaye ku isi dukoresha batahari nta Facebook yohaba nta WhatsApp nta Google sireti bikora muri Amerika bari abantu bari abana bari nko mashure bagira ivyumviro hanyuma bagusha kuri ku banyamerika bashaka imitahe ivyo bintu bishayikoreka n'abantu benshi abantu babizanye baca baratunga bacagabura inyungu na bamwe bashaka imitahe ni nkayi business muri make rero na hariya Elon Musk amahera akoreshwa n'abanyamerika cyane nibi ni by'abanyamerika sivyo ni by'abanyamerika abaziri ya leta zibakingira kuyazikingira abakadre kuyazikingira ba Rubio canke ba Vance. Hello les amis, bonjour, ça va? Uno munsi ngoma ndabigisha ibintu mutazi kandi mukeneye mugabo mucavanga ngo ndakwiye ko tutabizi mubizi he oya murabizi hari ababizi hariho n'abatabizi mugabo batabizi mubo ngoma ndabyigisha no kuvuga abantu bo ngaho bavuga no rimi wanje nibo beshi ngomba ndabigisha gituma umutunzi wa mbere ari umunyamerika ngomba ndabigishe igituma umutunzi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane ari abanyamerika nimba n'abanihenze ni gatoyi mugabo muri 10 ba mbere abanyamerika ni bangahe nibo baba ari benshi muri 50 ba mbere abanyamerika ni bangahe nibo baba ari benshi kubera iki aya masosiyete ngoma ndabereke nayo abatunzi bo muri Amerika ya mbere ni SpaceX ni ja societe ya Elon Musk ujya yaraye ku nshuro ya mbere ku visi baho akwije imiliyaridi igihumbi y'amadolari afize ubutunzi bungana n'ubwihugu vyinshi by'Uburaya biteranye niko bwa mbere kwisi bibayeho bamubajije bati wimva gute avuze ati sinanzi ko bizoba ati mugabo nta handi vyokunda atari muri Amerika yavuze ati ibi bikunda gusa abamukurikirana barabibonye kuya ndi mu entrepreneur ndakurikirana ivyo bajya ba entrepreneur bavuga mugabo ubakurikirana uzi neza ko ahantu umunyamerika azoshika bitokunda kuhashika tuzokora ivyo dushoboye twarakoze mugabo hariho level abanyamerika bashikako bitakunda ko dushikako bamaje yavuze ati none SpaceX ni ja societe ikora ibigenda juru iyitanga Starlink ngaha ibitanga ama internet ngaha donc Starlink d'ailleurs sinena yanditse Starlink natwe ngaha ku kazi iyi internet iriko irakoreshwa mu kuguha kino kiganiro ni internet itangwa na Elon Musk
via societe yitwa Starlink bifitanye isano na SpaceX n'amasosiyete y'abanyamerika. Muca mubona kandi societe yitwa Google nta muntu yize atayizi, nta muntu araba YouTube atayizi, nta muntu agira ubushakashatsi, nta mu professor nta muki atazi Google. Ni control isi. Ibi bintu byose no mu guterangira amabombe bakoresha Google, coordonnées sinzi ko geographique y'igisigreke Z. Ajya nka mu gisirikare bayafise bakwishe. Amenye ati mwasi wanje ari kuri X na Y yiye longitude na latitude na aca ubupfuye. Sivyo niyo abantu nk'ubu twego umuntu aje kutura kuri BMBC ukazi. Turagenda kuri Google y'abanyamerika tukamupartaja notre coordonnée. Icimwereka telefone yiwe katira iburyo urashize kuri BMBC. Nivyo abandi banyamerika. Hanyuma Tesla bakora imiduga ikomeye cyane, byose ni bya Elon Musk. Tesla, SpaceX, Starlink nivyo umugabo umwe yitwa Elon Musk. Kujya Facebook, za Meta n'ibindi ari bya za Instagram, zaguzo zose na WhatsApp zose ngaha byose nivyo abanyamerika. Hanyuma YouTube video kwiga nkatwe muri BMBC mbwira umuntu nti nkamwigisha ukuntu bakora ibintu, ukuntu bagira architecture, ukuntu bagira metre, ukuntu bagira structure, nkambwira ati bisigaye recherche kuri YouTube na Google. Byose nivyo abande abanyamerika. Kandi nta bindi kwisi bihari bizwi. Nta bihari by'abafaransa, nta bihari by'abadagi, nta bihari by'abarusiya, ni bihari n'ibintu nyene bitafise inguvu. Ibikomeye byose ni by'abanyamerika. Hariho Zoom ni application bakoresha mugira amanama video conference. Hajya muja ahantu mukavugana muri 50 muri 100, abakuru b'ibihugu bakicara bakoresha amazoom bakavugana amanama gahera. Hariho X nayo nyene ni application ikomeye abanyapolitike bavugirako. Burya barishimanye politike n'abantu bavugiye cyane. Aha barahavugira gose ba Trump bose bavugira kuri X. Byose ni by'abande by'abanyamerika. Muri ibi kwanza Elon Musk agaba SpaceX, Tesla, akagaba X, akagaba Starlink n'ibindi ntazi n'ibyazogaba mu myaka izoza. Voilà. Hariho za Boeing zikora zijya ndege zikora ibintu byose by'ibigwanisho n'indege z'intambara n'iz'abanyamerika n'izindi bisa za nyinshi. Hariho Visa, ubu buhinga bukoresha amakata mu kubika amahera. Bijya bajana ngo kate Visa kajana mu mashini ugatora amafaranga n'iby'abanyamerika. Ubuhinga bwa Swift, system interbank iconnecta amabanki kwisi yose. Ntajya yumvise Amerika ivuze ko yafatiye igihugu ibihano, hariho bafatira ibihano hamwe babigira bati wewe bacabwira societe yabo yitwa Swift, system yabo yitwa Swift, sinzi ko ari ya leta canke ari y'aba privé. Mugabo muri Amerika byinshi bari by'aba privé. Ntusubire kwemera ko hagira igihugu gisubira kurungikira dufata igihugu kinaka amafaranga kubera twafatiye ibihano. Bagaca babrokana amafaranga usaba kuronka. Atari uyazanye mukamwanya n'ibikunda ko agenda electronique. Hariho nindi system nyene yabo nk'iyo nyene gutanga amahera yitwa PayPal. Hariho n'izindi nyene z'ubundi bwoko zisa n'izo nyene. Hariho Amazon, igisosiyete de distribution kigabura cyane injya kwisi. Donc hano bavuga n'izindi za DHL, za FedEx. Aya n'amasosiyete atwara ibintu kujya kwa poste niyo ya mbere kwisi. Ni by'abanyamerika. Hanyuma muri aviation urumva uravye ibihugu byose kwisi birakora indege mugabo ibyo bita ama pièces détachées n'ubundi buntu bumwe ntibushoboka utabuguze muri Amerika gushika ubu. Hanyuma ibyo muri espace by'ibigendajuru urabona nibo bagaba ibi bintu bagaba in grande partie y'isi kubera bagaba amasatellite yose akorera mu isi n'ibindi bijana. Hanyuma Starlink ni zentete dukoresha igusanga aho uri hose. WhatsApp nuko nyene. Ibi byerekana iki? Isi yose ivuga ko ifise abahinga. Mugabo iyo si nyene gakoresha ubuhinga gusa bw'abanyamerika. Kubera nta application tuzi y'abafaransa ikomeye iri muri izi. Nta application y'abadagi tuzi rimwo, nta application y'aba Japon rimwo. Mu Bushinwa barazifise mugabo usanga ari izi wabo.
no mu Burusiya usanga bazifise no mu bindi bihugu bimwe bikomeye. Nta application y'aba Australia irimwo, nta application y'aba Brazil irimwo ikomeye nk'iyi, byose ni by'Abanyamerika. Rero uno munsi kwera ikindi ko ndababwira kino kintu. Umva haraye habonetse umutunzi wa mbere ku isi yitwa Elon Musk w'Umunyamerika. Baramuhaje avuga ati none ko nkuko urumva ibi ni bya Elon Musk, hariho ntazi ibi ni ba Mark Zuckerberg, aba n'abandi bahinga byose ibi ni bya Amazon ni ya Jeff Bezos, ba Amazon n'ibindi. Alors bamaje ati none we ibintu bintu kwiye kabishoboye. Ati yaciye yabishira ati bikunda gusa muri Amerika. Nukuvuga yababwiye ati ibintu nabishoboye mugabo naho nciye ubwenge, naho ndumuduwe kurushangiranga abantu benshi isi maze kuvyara, ati iyo ntabandi umunyamerika ntavyo nashobora. Rero uno munsi ningomba basigura igituma umutunzi wa mbere ashikije miliyari $1 yabaye umunyamerika. Sinza kuvuga ko ibintu byinshi cyane, mugabo shaka nk'abakiri bato batahura igituma muri Amerika hameze uko ni nka reso ni connaissance générale. Muri Amerika urabona ibisi leta ibi byose usanga ata mitahe ya leta irimo, mugabo usanga ayo masosiyete yose leta yiyitirira. Ntiwokora kuri iyi, ntiwokora kuri iyi ngwije n'ugwara Amerika igusige. Ni nkaho muri Amerika umuntu wese yumvira ikintu c'akamaro leta nivuga ngo ni gwawe, ikivuga ati ni gwanje, apana kugira ngo umusaba mutahe wiwe oya. Kubera yuko bari abantu batahuye kera kijya gihugu ivyo kudandaza ubwenge bw'abantu bavyo. Nukuvuga ntushobora gutora solution nk'uyu SpaceX ngo yararavye Elon Musk ari umwana afite imyaka nyamba 70 muri 2002, aravuga ati none ko isosiyete ya leta yitwa NASA ikora ibigenda juru, ikora bike kandi bizimvye, uwo yipropoza nogira laboratoire nkakora ibigenda juru bigenda kuri make kandi bigenda ari byinshi, ubwo sinabandanya solution. Abanyamerika hari ukuntu bakora ibintu by'amaburuse, yaciye atanga ico ciyumviro ashira nk'aba engineer bavyumva kumwe batangwa gukora ama solution, hanyuma abanyamerika bashashira nk'umutahe bijya bita ama action. Kuburyo muri Amerika woshora kuvanga aho witwa Caroli canke witwa Keve canke witwa Rodrigue canke nde, nubu nyene aho uvuye mu Burundi ukavuga ati ngoma zane solution imeze uku nuku ukademontra ama logarithme n'ama integrale n'ama ngirango n'amaki byose kademontra, babonye ari ivyo bukeye bafite systeme zabo zica zikurosa amahera kubuda baca gukarasa abantu batunze. Bwa mbere rero ajya amafaranga mwumva ba Elon Musk bakoresha batunze biciye ku bandi banyamerika bakunze ivyiyumviro vyabo bakashira nk'imitahe sama banki oya. Hari ibintu bagire n'amabanki mugasha nk'imitahe, hari ibintu bagira ku buryo umunyamerika wese ashaka kuraba ati societe ko fise ibihumbi $100, societe iri duga cyane mu by'inyungu niyihe, reka nshire nk'umutahe mu vy'iko irakora. Barafite systeme zikingira uwari wese ashite nk'umutahe. Ubwo kuntu rero societe yawe ikuzwa n'abantu utazi mutasenye na kontra bashize nk'amahera arinye, nivyo bigira abanyamerika abantu batunze. Mugabo urumva sico gusa, nukuvuga yaba uyu umva niyo batwara ibintu byose bihambaye ku isi dukoresha. Batahari nta Facebook yo haba nta WhatsApp nta Google, si leta bikora muri Amerika. Bari abantu bari abana bari nko mashure bagira ivyiyumviro hanyuma bagusha kuri ku banyamerika bashaka imitahe. Ivyo ntibishabikoreka n'abantu benshi, abantu babizanye baca baratunga bacagabura inyungu na bamwe bashaka imitahe. Ni nkayi business muri make rero na hariya Elon Musk amahera akoreshwa n'abanyamerika cyane. Nibi ni by'abanyamerika, 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 sivyo?
bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group ni ishirahamwe rutura ryubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwo amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu, ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose, ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera imze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Abaziri ya leta zibakingira kuya zikingira abakadre, kuya zikingira ba Rubio canke ba Avance. Sinzi ko ari abaca banahura ndakurikirana amakuru ya ivya economic kubera sa infri kwimbira ku entrepreneur. Wumvise rero ko amahera bakoresha bari abantu sayi wabo. Mugabo aca bya inyungu bagaca batunga gose, n'abashize nk'imitayo bagaca batunga gose. Rero bitahure. None kubera iki muri Amerika bikunda, ntibikunde mu Faransa, ntibikunde mu Bwongereza, ntibikunde mu Budagi, ndiko mvuga ibihugu bikomeye bitunze, ntibikunde muri Espagne, ntibikunde mu Burusiya, ntibikunde mu Bushinwa, ntibikunde mu Yapani, ntibikunde i Buraya, ntibikunde he. Muri Amerika hariyo ibintu bita droit d'expression na tolerance ku rugero rwo hejuru. Ni ukuvuga abanyamerika kubera ibi vyiyumvira babizana bari abana, abariko baranyumviza hari nk'abantu bafise imyaka 20 bazi cyane ibiharuro mu iyo biga, bazi shimi, bazi robotique, bazi ubundi buhinga bukomeye. Muri Amerika ubwo buhinga bwawe ntibushobora kugupfana kubera ngo uri umujene. We bavuga ati demontra tuvyumve. Nta muntu abika amahera ku ikonte muri Amerika kandi yabonye umujene afise ivyumviro vyo kudandaza amahera yiwe, acashiramwo akaba umutahe mu mutahe wa Elon Musk, wa Mark Zuckerberg, wa Jeff Bezos, wa wande bose. Nje gituma bajya abaguza tunga bose bazanye ibi. Aba bose babizanye ryari, babizanye keshi bari abana bari hagati y'imyaka 15 na 25. Abanyamerika ntibakubwira ngo wa mwana we. Oya, uzanye ide omva. Leta nikubwira ngo ngurimenya ngo ndafise nk'akaro nk'ibigongo bya leta bijeje. Bavuga ati iyo ide uzanye irungura igihugu. Bacavuga ati kiya kigo kibijeje nikiguha isoko rero ubikore kugira tunguke. Nk'uye SpaceX yabwiye leta ati ayo ivyo bintu ivyo bigenda juro mukora imyaka 9 akamudaheza. Je nkora 10 ku kwezi nk'amasoko canke nkora amajana. Ubu uye ni bakora amasoko yanaza muri Amerika, niyo batuma ibigenda juro mbere biri réutilisable n'ibindi. Donc kera ikigenda juro caragenda genjeje mission caca kibanyene perdu. Mugabo ubu ibigenda juro akora Elon Musk barabikoresha rimwe kabiri, n'est-ce pas? Byose Amerika kivuga ati rero iyo nazo yacu ya leta sitiko ngaha hariho leta ifise imigambi ya espace, mugabo hariho gusanga ifise ama projet muri space. Ati iyo nazo yacu rero ikora ibintu bizimvye, nitanga isoko kuri ico kigo kidukorera byinshi kuri make, twegembe dushake tunabihebe kubera isosiyete y'Amerika iba ari Amerika. Rero wowe ushaka kumva muri bike muri Amerika baraha agaciro abantu biwabo, ivyiyumviro vy'abantu, ku buryo we uzanye iciyumviro ntibakubaza ngo we wazanywe nande. Jare nk'ibi byo ku muntu avuga ati wowe ufite imyaka ingahe, wewe wize dogutora hehe,
wewe wize maîtrise hehe, wewe wize baccalauréat hehe, wewe warize wewe. Bavuga ati ivyo uvuga wowe bidemontra. Udemontre bagukutanga nk'imitahe muri emwa uburi mu batunzi. Nico gituma rero mu bindi bihugu mushaka kubona nka ibintu rero vy'amaburuse hariya birakomeye kandi si ibintu leta biri liberalize cane. Nta mabanga bijamwo, ni ibintu umuntu wese ashaka nk'umutahe. Nico gituma ibi bihugu habaye ingorane amahera akaruka agaciro mu segonda imwe aduze ni direct. Muranda nkubi vyo muri Iran bumvikanye igitoro gica kimanuka ubwo nyene, bacwanye kiduga ubwo nyene kubera abantu bagumasha n'imitahe mu bintu abona birimwo amahigwe. Muri majya muri Amerika urafata ordinateur yawe ukavuga ati mfise $1 million, ndabona mu entrepreneur isosiyete nka BMBC iri kwiraduga cane, abantu bariko barakunda cane, reka shiremo 500,000, ndabona mu kwezi ashaka kuzoma $30,000 by'inyungu canke 15 by'amadolari by'inyungu. Okay, ndashizemo 300,000. Ndabona iyindi iri kwiraduga neza, ndashizemo hajya. Iyo systeme ituma uko ijya societe cyangwa mutahe yunguka ariko wunguka. Rero aba bantu baronka imitahe yo gukuza bijya bintu kubaka amayizine muri ubwo buryo. Umva leta yaherutse ko iyo systeme ibindi bisha byikora ça s'automatise. Hanyuma murumva ko hariho systeme yuko umunyamerika wese azanye ikintu gishasha leta ikimudandaza. Ikivuga ati tugufashe iki tuguha amasoko yego igacimurondera n'amasoko mu mahanga. Nk'ubu Starlink izanye internet mu Burundi wase kuyakira mushaka kwipfa na Amerika kandi ari mu privé. Donc baramuhagaragura amatunga atangikora igishi muri Amerika gikomere. Mwumvise rero aspect ya mbere ni y'abanyamerika bazi kudandaza, batagayana ntibagara barabati uzanye iki kugira ubibone. Nkujya uyu wa Facebook ujya Mark Zuckerberg yari umunyeshuri muri kaminuza, hanyuma ngo yiyumvira ubuhinga bwa logiciel abanyeshuri bo yagiramo kugira ngo aba professeur nabigisha dorahane ntoze. Yaciye atangwa kuyikora, atanga kuyipartage abo bigana batangwana amakuru menga muri 2009 hijya yejo ma 2000 kombe nimba ni itariki murambe bari mugabo ni muri ni ma 2000 ko nawe n'umwana acari muto bari muri no myaka yacu nyene naho jewe ntari umwana. Alors amaze gutora iyo application yaciye arondera muha imitahe ngo ayigire mpuza makungu, kuko izi application zikoresha ibintu by'ama internet zirakeneye byo bita ama data center akomeye abika amadone hajya amafoto yacu yose bastoka n'amaju yacu yose bastoka badufise ukuye badushatse badufise umwanya wose. Rero ntushobora kuvyubakora umuntu muri kaminuza na university ntibazimara baca baje gukora ibyo bintu kudandaza amahera ya mitahe bahawe ku bwinshi n'abanyamerika ashaka kugirane kunguka. Turi kumwe baca baza kubidandaza. Nukuvuga uyu ntibe damaza ngo wize kaminuza yahe mugabo je vous assure ngahi wacu canke ngaha muri Afrika no mu bindi bihugu nyene vy'Iburaya navuze ko atabandi barimo baca badakwaza ngo umuntu ngo yavyize hehe, yavyize kandi yazanye ibintu udashoboye wewe wavyize wewe uvuga ngo waraminuje. None raba rero umukoresha Facebook mukoresha n'ubundi buhinga bwose bushushanye nabwo WhatsApp Instagram bwose kubera iki umuntu yari muri kaminuza w'umwana. Niko vyagenze n'aba SpaceX. Elon Musk afise plus de $1,000 milliards yavuze ko muri 2002 il y a 24 ko batari bafise bari 10 abanjene bakorana badafise n'intebe zo mu biro kubera iyo systeme ya Amerika. Ugize ivyumviro bikomeye bakabikunda abanyamerika, leta yapanze ukuntu zaho bashaka guha amahera ukararabaye umutunzi. Urumva mu myaka 20 ngahe arusha n'amareta gutunga, arusha n'ama PIB fana gutunga, arusha ama PIB amareta y'Iburaya mesha giye hamwe. Wala aha tuko turaza rero womenga ariko ndashikuza mugabo genda urabe muri Amerika Iburaya bambe nko mu Faransa. Twe tuvuga igifaransa tuba dufise n'ama application ameze nka za Facebook y'abafaransa n'ibindi byose bisa kubera iki bitariyo hariya nta mwidegemvyo ntibubaha droit d'expression. Abantu icuvuze ntibagiha agaciro
babanza kuraba wewe iburaya nako cyo gituma tumeze uko kubera nibo baduhaye no muco umuntu tubanza kumubaza ngo avuye kandi azanye ikintu gikomeye sivyo nico gituma ata application y'iburaya ihari dukoresha kubera abanyaburaya nta mu prive yo bizana ngo bamushigikire bameze nko ngahi wacu bameze nko muri Afrika ibintu byose hari iburaya ni politike byose ni politike ni intara ni kina n'uburere mugabo muri ibihugu baraba inyungu gusa turikumwe urumva rero ukuntu abanyamerika badandaza uri kuranyumviza kino ganiro shaka utandukane uzozoramenya gituma Amerika ikomeye voilà ni kubera muri Amerika leta ishigikira umuprive nko kwishigikira urwego rwa leta kubwira rufiki abanyamerika bashigikira umuntu wiwabo yumvira ikintu naho bari muto kubera hariho systeme zituma bamwizigira barazi kudandaza ntibaraza mu ikorosi voilà urashaka kwiyumvira ibi byose ndiko ndavuga aya application iri buraya bikanka ugacuma ari imyaka yose uja mu mabanki nayo adafite amahera yo gutuma uba umutunzi wa mbere kw'isi wa kabiri wa gatano nibi urabona rero gituma ibintu bita droit d'expression tolerance ikenewe nk'uyu umva abanyamerika bakubonyemo inyungu naho uvuye mu Burundi barakwakira mugabo ndazi mu Burundi naho umuntu yozana ikintu ari nk'umufaransa cyangwa umubirigi benshi bavuga ati kijya kintu cy'umuzungu ntaco nkoresha cyangwa ukaba umukongomani nako vyogenda ugiye muri Kongo uri Murundi cyangwa ahandi hantu murabona ibintu by'intara niyo umuntu yamuka barabiha agaciro mugabo muri Amerika basha no kuza mu gihugu iwanyu bakakwiba babonye ko uciye ubwenge baze kudandaza amahera bayaronke nico gituma umutunzi wa mbere ari umunyamerika kubera muri Amerika abantu bagushimye urashaka gukoresha amahera y'igihugu cyose bakakurunda ko yose kugira badandariza amahera yabo kubera leta ikigushira nk'inyungu n'ibindi mu bindi bihugu bimwe bimwe nk'Iburaya na Aziya urashaka ko bati none kuba bavuga ngo Ubushinwa burakomeye kuki abatunzi babo bategereza abanyamerika sivyo ni nkaho usanga mu bindi bihugu rero kubera ivyo bita private sector bo batabifata cyo kimwe hakomera amaleta ntihakomere abadandaza ari donc urumva difference abanyamerika nabo baramenye bati kugira ngo habe competition ikomeye abantu bakore cyane reka hagiganwa duteze imbere aba prive nico gituma ari Amerika ariyo abatunzi bose bava muri Amerika burya ntibakoresha amahera ya leta gusa hariho system ituma abanyamerika bizigira abantu ibintu uravuga ikintu bakagutega amatwi n'umuririmbyi muri Amerika arashaka kuvuma mu kwezi kumwe akaba ari wa mbere atunze gose ubashimishije n'ibindi rero genda wumve gituma ata application yo ku telefone ivibura canke muri Aziya canke muri Afrika dufise kubera bisaba amahera menshi ashoboka gusa muri Amerika. Elon Musk yavuze ati only possible in America. Ibinshitseko ntahandi vyokunda atari muri Amerika. Yavuze ati ntahandi kwisi hari abaduwe no mu Burundi bariyo mugabo bishoboka gusa in America. Kuko mu bindi bihugu naho leta zibishigikira bacagira nk'ibyo amasubvention. Mugabo usanga ni bihugu bike abantu bavyo bo kwizera ibintu bidane no mu privé. Muri Amerika uravuga bakakumva biwanyu. Abantu mu ntari wanyu mu gihugu cy'iwanyu bagashaka amahera gacha badandariza gacha utera imbere. Iyo systeme y'amaburuse je maze ko n'umufundi sindayitahura cyane ariko irahambaye mu byo gutuma abanyamerika baba abantu batunze cyane. Nibyo rero mutahura ibintu. Ntuduce wirara muntu uze muri laboratoire ngomba menka Elon Musk. Ngomba menka Mark Zuckerberg. Yavuze ko bikunda muri Amerika gusa. Twege ngahe wacu muri Afrika cyangwa ukaburi Buraya hari ibintu udashobora gushikako. Systeme zitavyemera. Hari ibintu dushaka gushikako systeme zitavyemera kubera ukuntu igihugu kimeze. Nka BMBC hajya mubona itera imbere ni kubera abanyamerika dukorana aba diaspora abanyamerika. Hajya BMBC itera imbere mukani kuri baka ibigwati byinshi mwese badakune byavuye he. Kubera hari ukuntu business yacu irimo agahemo k'abanyamerika. Iyo tuko turavuga ukuntu tubikora abanyamerika bo baraturaba bakatubonamo inyungu bacadushira nk'umutahe.
wewe uri umurundi w'iwacu mu rwiza tunga w'iwacu uguma wubaka amazu nabi usubiramo wubaka afise amakoridoro adakwiye adafise ibintu nibi atama debataki kubera wewe urafise urwikwekwe wewe gumubaza ngo tupfanike ngo na David ngo BMBC ngo dupfanike ntasoko nobaha ariko aba diaspora abarundi b'abanyamerika barabona bati BMBC vuga ukuri reka ndashire ngo mutahe turi kumwe natwe yatab'abanyamerika abarundi ba muri Amerika ntituba turashika ngaha kijya si igihugu gisanzwe barashobora kukwemera mu munsi umwe nimba ushoboye kubakonvenka bakagushira nk'umutahe na leta yabo ikagushira nk'umutahe ikaguhingira randeme ushoboye kubakonvenka ko ufise inyungu ku munyamerika nukuvuga rero bisigura iki nk'abariko barankurikirana biga muri za economy tahura ibintu ukuntu ibintu byaho byugurutse uvuze abanyamerika bakumviriza kandi nta nsa kubakoresha muri Amerika ntushobora kubuza so wawe muri Amerika ngo ntakorane na BMBC kuko abanyamerika barafite ico bita liberté sinzi ukuntu babita hariya nyabari freedom ari ibintu bita vy'ama freedom y'abanyamerika bigoye kubuza umwana wawe ngo ntakorane na BMBC mugabo uri buraba barakubuza agakunda mu Burundi bakakubuza umunyamerika aranaliza agashafata ingingo nivyo biranyaruka tera imbere uhora wumva bavuga ngo Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi yose Amerika yaragwanye biranka gutsinda iragwana biranka haraje aba engineer muri Amerika menga hari n'uwamukibura mu engineer arabwira ati ngoma nkuri bombe muturire ubuyapani buce bwemera ati byo kunda hamwe baca tubakubitamo baciye bakora ibombe imwe canke zibiri inkumenga bayiteye Hiroshima indi Nagasaki ivyo ni bisagara byo mu Buyapani kuko abayapani bari bazi kugwana cyane bijya byo kugwanisha amaboko no kugwana abantu begeranye ubona ko bafise imico yo kugwanisha amaboko imigere n'ibindi iteye imbere kurusha handi kwisi rero abanyamerika baragwana bikanka ko batsindi ico gihugu haci haza umujene ati je ngoma nkori bombe ihagarika intambara leta ntiyavuze ngo rimenya ngo yikore ngo turabe yavuze ati consiste wa equipe n'abantu bose sinibuka amezi bayikoze baciye bakora ibombe itegwa na leta mugabo ari proposition y'umu privé hariho intambara yabaye nyambari GBU 52 intambara muri Afghanistan yabaye hanyuma abagwanya leta muri Afghanistan nyamba atari muri Afghanistan binyegeza mu misozi leta irabura ukuntu izira bakura mu misozi aba bayigwanya muri probablement mu ntambara yo muri Afghanistan societe yitwa Boeing ikora indege yacibwira leta ati none tubakorera ibombe izori basanga nyabantu iyo bari mu misozi ibaturitse itobora amabuye n'amiki n'amabeto ibasanga kuri 70 metre mu kuzimu atego no kuvuga leta ikagendera ku mabombe akogwa nande na Boeing uko kuntu abanyamerika babonye inyungu mu muntu batakenda kumaza wariwe nimba bimwungura bitamwungura nico cyatumye bakora bino bintu sivyo Jesse nibaza ko nk'abakora nko mu gisoda donke nk'ibi bya artillerie moderne biba bigikora Google ifuse amakoordone ko bose gukora uja ku telefone gacavuga ati hajya ahantu ni kuri code nizi ni direct donc ni ibintu nk'ivyo voilà rero ngira ngo muratahuye ubu igiti umutunzi wa mbere ari umunyamerika n'uwa kabiri azo umunyamerika n'uwa cuma azo umunyamerika n'uwa kangazo azo umunyamerika nico gituma kija gihugu gitunga cyane ni systeme ikorerwa kure y'abantu yamaze kuba abantu bose kwiyumvamo na leta nyene ishiramo ingufu nke kugira ngo bikore voilà n'abanyamerika rero ngayi wacu mu Burundi woshaka kubwira so wanyu uti jewe oncle canke papa jewe mon entreprise ndakenemeye 10 hanyuma nzoca nigarurira ibi nibi bizokwinjizaya avuga turimenya mugo umunyamerika werekanye ko bishoboka ntimunavugana usanga hashize nk'umutahe ngaho nshaka kubwira leta nkayi wacu mu Burundi canke mu karere canke muri Afrika nabetse ko nibura ariko bimeze no muri Aziya ati nafise projet ngomba mpindure ibi nibi nk'ivyo muri energie renouvelable ama voiture électrique ibi vy'ibindi
bacabwa ati genda muri banki urondera amahera. Ariko mu bindi bihugu muri Amerika systeme yo ikoze ku buryo wowe ubya expose no mu nama abantu bakabimenya mwibanga, wewe ntumenya nabashize nk'imitahe kuntu baje, ntimubonana n'abantu shanka imitahe. Ni ibintu bibera nyene ku marezo nyene, usanga amafaranga bavuga ngo nawe ntubitahura, ntumenya n'abashizemwo, sivyo? Donc nuko abanyamerika bigenda, nta bintu vy'ishari bakunda n'abakwanka gusha nk'umutahe. Muri Amerika n'umuntu akwanka gushiramwo umutahe yironkera inyungu ziwe. Ngira mwataye gituma rero umutunzi wa mbere ari umunyamerika. Ntazoba mu Faransa vuba, ntazoba mu Rusiya vuba, ntazoba mu Dagi vuba, ni systeme, sivyo? Ukiri muto wiga nko muri economy canke mu bindi, tahura ko atari maji. Oya, no mu Burundi hari abagene bafite ubwenge barose support accompagnement nk'izo ba Elon Musk barose n'aba bose bagiye bararonka, nabo mu myaka 10 baba bari hehe ku rwego rwa Afrika n'imiburiburi. Mugabo izo ncabwenge ziruziye mu Burundi no muri Kongo no mu Rwanda no muri Amerika na hehe bambe ni Buraya. Mugabo systeme ntizemera ko abantu baronka amahera bakoresha kukuza business zabo. Iyo yari reso ikomeye izofasha gutahura igituma abanyamerika mbere banishima, bana bishima barazi ko kandi dukorera aba diaspora ibi mvuga ndanabibona no mu biharuro. Urabona ko offre ya Amerika idasa n'izahandi, ntasa ko bakoresha mu bya business, ni direct yaguma babitanga gutradinga. Nta abonye BMBC serie nta n'umuntu abaza, ni direct n'abantu kandi bashishoza cyane abanyamerika bishigwa ari minute binjira ama detail. Ibintu wewe tumana kangombariza aca vyironderera. Donc pourquoi umutunzi wa mbere ari umunyamerika? Nibaza ko babitahuye. Murakoze.